Hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ati mbega kwigereranya n'abandi vyoba ari vyiza canke vyoba ari bibi? Ariko mu vyo dusanzwe tuzi akenshi ikintu cose kiba gifise ingaruka nziza kikagira n'ingaruka zibi. Mbega kwigereranya n'abandi vyoba bifise akahe kamaro? Tubigarutseho gatoyi, kwigereranya n'abandi hari aho usanga bigufitiye akamaro. Iyo wigereranya n'abandi hari igihe usanga urwego uriko biba ari biri ngombwa yuko ushobora kwigereranya n'abandi kugira ushobore kuraba aho uri. Akarorero nko mu bijanye n'iterambere, iyo uguma ukorera ku vy'iwawe utaraba ivy'abandi hari aho usanga warasubiye inyuma. Mugabo iyo utembereye ukabona abandi barubatse neza, bakora neza, biga neza, mbese ukaraba ivyo bakora, akenshi birakumotiva bigatuma ugera ku rundi rwego. Kurabira ku bandi rero birashobora kugira akamaro bikumariye mu gihe usanzwe uriko urabareberaho ibikorwa vyiza. Iyo urabiye ku bandi ubarabiraho ibikorwa bibi, ushobora kwibaza yuko bo biriko biragendera neza, kuko hari naho turaba mu bikorwa by'iterambere ugasanga uriko urarabira mu bandi, kubera akenshi iterambere hari aho riba riva mu bintu bitari vyiza gusa. Akenshi ushobora kubarabira ku bandi naho ryo bari iterambere bivanye n'ivyo umuntu aba akora, ugasanga wishije mu mugozi. Umuntu ashobora kuba akora ikintu kikamuha iterambere, iyo umurabiyeko ugasanga wewe ico kintu ntaco ushoboye. Niyo mpamvu kurabira ku bandi akenshi biradufitiye akamaro, kubera iyo barabiyeko asanzwe ari ibikorwa vyiza by'iterambere birashobora kugufasha ukava kuri rwa rwego rutoyi wari usanzwe ufise ukaja ku rundi rwego ukisanga ibintu biriko biragenda neza. Ariko se kurabira ku bandi bishobora kuguteza nahone ikibazo mu gihe ubikoze mu buryo butari bwo. Ati gute? Ushoboye kurabira ku bandi, dufate nk'usanzwe uri mu buzima bubayabaye, wowe ufarubwe na kuronka amahera makeyi, ugacurabira ku bandi agendera mu modoka, agira izimvye, ameze gute? Akenshi ivyo bintu ashobora kugutera ingorane akenshi zo kubura amahoro mu mutima. Ubura amahoro mu mutima gute? Kubera ushobora kuraba ivyo abandi bafise ukaguma wifuza kumva zuko udashobora kubironka ngo bizire umwanya umwe, kuko ushobora kwihweza umuntu ukabona ikintu afise ugasanga ico kintu yakirondeye imyaka 10, wowe ugaca wibaza yuko wikironka mu mezi 2 canke se amezi 5. Gutyo bigatuma ubura amahoro mu mutima, uguma wiyumvira ati ibi nzobironka gute, biriya nzobironka gute, gutyo bigatuma mu mutima wumva udatekanye. Iyo urabiye ku bandi bantu ivyo bakora canke se ivyo babayemwo mu buryo butari bwo, ushobora kugira ingorane zitandukanye, ukaba wonaja kwiba. Hari aho ushobora kuraba ivyo mugenzi wawe afise canke se ivyo asanzwe atunze, agendera mu modoka nziza canke se asanzwe akora ibiki, asanzwe agendera muri iyi mico, yambara uku, bigenze gute, bikagutuma uja kwiba. Canke se bitagutuma uja kwiba ugasanga akoze iyindi myitwarire iza gutuma ishusho yawe imera nabi canke se itakara, canke se ukishira mu ngorane zituma amagara yawe atamererwa neza kumvo zuko warabiye ku bandi. Kurabira ku bandi rero bisanzwe ari ibintu vyiza mu gihe wabikoze neza, mu gihe uri kuraraba ishobora kugushikana ku ndoto zawe uba wifuza, kubera nta umenya byose. Hari aho umuntu aba yabonye ikintu ahantu hari c'akamaro bikaba ngombwa yuko nawe ukiraba, ariko iyo ubikoresheje mu buryo butari byo, ukaraba ibitari byo, ukaraba hirya no hino ibitari byo, bishobora kugushira mu mutego bikakubuza amahoro, mbere bigashira ubuzima bwawe mu kaga. Muce majambo make, kurabira ku bandi ni vyiza, ariko navyo birafise ingaruka mu gihe wavyitwayemo nabi. Ntukekeranye rero no gukora subscribe kuri kino kinyamakuru cyacu. Kuri mikoro yari Parfait Nzeyimana, naho utaha tuganira ku zindi ngingo.